aya makuru akaza kuba ahagaze ahanini kuri leta nshasha iherutse gushigwaho. Iyo leta ikaba iteye amakenga abatari bake uretse ko ari leta ya gisirikare ariko kandi igizwe na bamwe mu bayigize bagirizwa amabi atandukanye bakoze mu bijanye n'ihonyangwa ry'agatakazi na muntu mu Burundi uhereye kurongoye leta General Guillaume Bunyoni hamwe na General Gervendera ko buca bataziranda kugarika ari watwara ubushikiranganji butatu ubushikiranganji bw'umutekano ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati hamwe n'ubushikiranganji bw'iterambere ry'abanyagihugu. Abo bantu babiri bakaba bahuriye ko bose bari mu bihano by'ibihugu nka Leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango w'ibihugu vya Burayi. Mukanya duca tuja mu idonido ry'aya makuru agizwe n'iyo ngingo imwe rudende. Dasubiye kubaramutsa Uburundi buramutswa mukuru w'igihugu mushasha General de Brigade EVARISTE NDAYISHIYE nkuko nuwo yasubiriye yabikora amajambo ashikiriza nayo kwifatira mu gahanga abatavuga rumwe n'imigambi ya CNDD FDD amakungu cyane abo bita abakoroni abandi yerekeza ko bene ayo majambo nabahanira gateka kazina muntu basanzwe badoma urutoke kumabi adasiba gukogwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD cyane mbonera kureza uyo mugambwe. Ivyo vyose bikerekana ko ariko araca mu nzira yasizwe nuwo yasubiriye Petero Nkurunziza Parfait Mudasigana. Varisito Ndayishimiye wo mwidini Katolika yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 muri zone Kibimba commune Giheta n'intara ya Gitega. Yize amashuri y'intango muri zone ya Kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Yaciye abandaniriza ayandi mashure kw'ishure ya Atene y'Ibujumbura hamwe no kw'ishure gisumbuye y'intara ya Muramvya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 Evariste Ndayishimiye yaciye yinjira muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 Varisito Ndayishimiye numwe mu bahutu bahunze ubwicanyi bwariko burakogwa muri kaminuza y'u Burundi aca yinjira mu ishamba mu muhari wagwanya leta y'ico gihe ari wo FDD. Mu myaka yiwe yo mu ishamba Evariste Ndayishimiye azwi kuri tazirano rya Neva inyuma y'intambara mu mwaka w'ibihumbi 2004 Evariste Ndayishimiye niho yatahuka n'abandi bagwanyi ba FDD ariho baca binjizwa mu gisirikare c'u Burundi. Kuva ico gihe Evariste Ndayishimiye yarajejwe amabanga atandukanye mu gihugu gushika kuwa 20 Nyandagaro 2016 aho yagenwa ngo abe munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Mu mpera z'umwaka uheze w'2019 mu gihe ishengero Katolika ryari ryasohoye itangazo ryerekana amabi akorwa n'ugwaruka rw'imbonera kure, Evariste Ndayishimiye yarerekanye uwariwe mu kwifatira mu gahanga ishengero Katolika aho yagirije abarirongoye ko bariko bahamagarira abarundi kuja mwibarabara. Ejo mwisengera bazobasomera ikintu bababwire ko muri abicanyi kandi muri abakiristu babo. Iyumvire ngaha ni mumbwire ngwimbonera kure ngo ziriko ziratoteza abari mu yindi migambi ni mumbwire ariko ejo bazobabwira yuko imbonera kure ngaha iwanyu ziriko ziratoteza mu yindi migambi. Hariho ijambo bazobasomera ejo mwisengera riza kubateranya bashaka gusubira kutuvyimvya imitima ko babigira mu 2015 muri buku 2015 ivyavuze muri buku wavuze ngo tubayabaje muravyibuka wariwe none ubu babonye ko amatora ageze igihe sajyabo rirageze cyo kuducanishamo. Ntivyaherengaho akandi karorero tutokwibagira nigenekerezo rya 2026 uno mwaka mu ntara ya Gitega aho abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagena Evariste Ndayishimiye kugira ngo azoserukire uyo mugambwe mu matora yo kuwa 20 Rusama uno mwaka. Amatora yahavuye atsinda naho ivyayavuyemwo vyiyamirijwe n'abatari bake harimwo nuwo bahiganwa agatongwasa arongoye umugambwe CNL. Evariste Ndayishimiye yahavuye yimikwa gihutihuti kuwa 18 Ruheshi uno mwaka inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza abo muri leta yararongoye bakaba basiguye ko yahitanywe n'ingwara y'umutima. Mu gihe yarahejeje kurahira Evariste Ndayishimiye ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega ntiyaretse gukorera intebe ishushe abanyamahanga abo we yise abakoroni ko bariko bacanishamwo abarundi. Abarundi barabaye abaja mu gihugu cyabo nivyo barata imico n'imigenzo yabo y'ubuntu bakurikira imico n'imigenzo y'abanyamahanga. Bari barataye ubwoko bwabo bw'abarundi bitwa abahutu abatutsi n'abatwa aho kwitwa abarundi. Iyi myaka 15 umugambwe CNDD-FDD umaze
uramutswe Burundi yaratumye tumenya ukuri kwari kwihishije mu magume yagiye arashikira Burundi. Iyi myaka 15 niyo yatweretse ko kiri mu gasuzuguro k'umukoroni. Ibyo bikaba byagaragaye mu 2015 aho ibipfamutima by'abarundi byaja kumohi abakavantara bagashaka kwisamburira ko kandi atari impene. Evariste Ndayishimiye batazira neva agiye rero kurongora Uburundi mu kiringo c'imyaka 7, ikiringo cemewe ko ciyongezwa incuro imwe gusa nkuko biri mu ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Abarundi rero bakaba barindiriye ishirwa mu ngiro ry'ivyo yemeye mu gihe cyo kwiyamamaza hamwe n'igihe yarahira kurongora Uburundi. Arakoze parfait mudasiga abashikiranganje bashasha bagize leta ya EVARISTE Ndayishimiye harimo ambassadeur Albert Shingiro yagenywe kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Albert Shingiro akaba azwi cyane nk'uwahakanye ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda hari mu nama y'igisata c'agateka kazina muntu mwishiramwe mpuzamakungu ONU Geneve mu gihugu ca Suisse. Ibitutsi birimwo n'iterabwoba ryo gukurikirana mu butungane namwe mu majambo yishugwa umugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi kuvyegeranyo washira ahabona kumabi abera mu Burundi. Idonido na Bertrand Ngendakuriyo. Albert Shingiro yamenyekanye nk'umuserukizi w'u Burundi mwishirame mpuzamakungu ONU mu gihe c'injyane za politike zigaragaje kuva mu mwaka wa 2015 amaze amezi make agenywe. Petero Nkurunziza akaba yamurungitse muri ayo mabanga igihe Burundi bwari butanguye kwiyugarira ko amakungu atakibuhanigwere bivuye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ciyamirijwe. Albert Shingiro akaba yaritanze nk'umuyoboke wa Petero Nkurunziza mu guhakana vy'umwihariko amabi yose yari kakugwa n'ubutegetsi bwa CND FDD. Albert Shingiro akaba yamenyekanye na cyane mu guhakana ihonyabwoko ryagiriwe abatutsi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Kubitwega ni igihugu cigira ko coba carabayemo ihonyabwoko, hama ico gihugu kikaba kizwi nk'icyagize irindi ihonyabwoko ryabereye mu karere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rihitana abantu barenga 6,000,000. Kwigenekerezo rya 24 gitugutu mwaka wa 2018 agiserukira Burundi mwishirame mpuzamakungu ONU i New York, Albert Shingiro ntako atagize mu gusubiza inyuma imigambi y'ishirame mpuzamakungu ONU ryashaka guhagarika injyane zari mu Burundi. Uretse kuba yarahangaye abagize uwo mugwi w'amatoza ku Burundi mu kubabwira ko agiye kubitwarira imbere y'ubutungane abagiriza guhungabanya inzego z'u Burundi, Albert Shingiro yaratyojeje urongo uyo mugwi w'amatoza Dudu Dienne ko ashaka kugira abarundi abaja ico yise esclavagiste mu rurimi rw'igifaransa. Albert Shingiro yaramenyekanye kandi ku izina rindi yiyita rya Jeff Rukandingona ku rubuga ngurukara bumenyi rwa Twitter. Ugo rubuga rwiwe rukaba rwandikwa ko amajambo y'amacakubiri n'ugwanko ku bari mu bwoko bw'abatutsi abo yita basindumuja. Akaba yahavuye amenyekana ko ari we akoresha ugo rubuga mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016 aho yari kamenyesha ko yitavye ibirori by'umunsi mukuru witiriwe yoga muri Seychelles ari kumwe n'abandi baserukira ibindi bihugu. Inyuma yaho ugo rubuga rukaba rwahavuye rufutwa ntigwasubira gukoreshwa. Ndamushimye na Bertrand Ngendakuriyo. Hari abatari bake badakeka ko hari ukuboko ko hanze gufise uruhara mu ngingo zifatwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, hakaba hari uburorero butari buke umuntu yofatirako. Gahebuza akaba ari wahoze arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Kikwete. Ikibanza ciwe muri politike y'u Burundi kikaba cibonekeza kuva kera. Ni inkuru dushikirizwa na Frank Kazi. Itariki 18 ruheshi Jakaya Kikwete yari umutumira adasanzwe kuyimikwa rya EVARISTE Ndayishimiye aho yafashe n'ijambo mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu Samia Suluhu yari arongoye intumwa za Tanzania. Haheze indwi imwe yonyene uwo yahoze arongoye Tanzania yaragarutse itariki 26 ruheshi kwishingurwa rya Petero Nkurunziza. Mu nyuma haheze imisi 6 ku itariki imwe mu Kakaro umunsi hahimbazwa imyaka 58 Uburundi bwikukiye, umukuru w'igihugu mushasha EVARISTE Ndayishimiye yamuhaye agashimwe avuga ko Kikwete yamye hafi ya leta y'u Burundi mbere kuva mu 2015 igihe Petero Nkurunziza yahakwa guhirikwa. Izo ncuro zose yaje mu Burundi yikurikiranya nako gashimwe vyateye amakenga abatari bake.
ariko rero Jakaya Kikwete birazwi kuva kera ko yamye afise uruhara rudasanzwe muri politike y'u Burundi kuva mu 1996 kugeza mu 1999 igihe Burundi bwari bwafatiwe ibihano n'amakungu. Kikwete ico gihe yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire, niwe vyasa nuko afise isoko ryo gushora igitoro mu Burundi wenyene. Muri ico gihe nyene leta yarimwo niyo yashize inguvu zidasanzwe kuri leta mfata kibanza y'u Burundi kugira igiranire ibiganiro n'umugwi w'abagwanyi CNDD-FDD. Abatari bake rero bakibaza igituma izo nguvu nyene zidakoreshwa kugira leta ya CNDD-FDD igiranira ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo ubu bari mu buhungiro. Kikwete rero akaba yabandanije ashorera igitoro mu Burundi kugeza uno musi abicishije kuri Interpetrol, rimwe mu mashirahamwe akomakomeye y'igitoro mu Burundi. Ivyo bigatuma agira ikibanza kidasanzwe mu butunzi bw'u Burundi. Uretse n'ivyo, inkuru zitandukanye zemeza ko uwo Kikwete nyene n'abandi bategetsi bamwe ba Tanzania bafise uruhara rudasanzwe muri politike y'u Burundi, na cyane mu nzego zifata ingingo muri CNDD-FDD. Bikaba arivyo bisigura igituma uwo mugambwe wamurungika intumwa zigiye gusaba impanuro i Dar es Salaam iyo uwo mugambwe uri mu ngorane. Ico kandi kikaba ari naco coba gisigura ihohoterwa ry'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania kugira zitahe ku nguvu. Ivyo bigakogwa mu ntumbero yo gutanga isura y'uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwifashe neza. Ndamukengurukiye na Frank Kaze ngo ntawo kwitega ko imigenderanire y'u Burundi n'amakungu igiye kuba myiza. Bivugwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza mateka, avuga ko igenwa rya Albert Shingiro ngo arongore ubushikiranganji bw'imigenderanire ridahumuriza, kuko ngo yaranzwe no gutuka bamwe mu basanzwe bafasha Uburundi be n'ibihugu bibanyi igihe yaserukira Uburundi mwishira hamwe mpuzamakungu ONU. Ikindi atacizere kimuha nuko biboneka ko leta nshasha ije kubandanya umurongo waciwe na Petero Nkurunziza, nawe akaba ari we yugaranye igihugu. Kurikira Emmanuel Nkengurutse. Imigenderanire y'igihugu n'andi makungu nishigwa mu ngiro rya politike y'igihugu. Mu Gifaransa bavuga ni prolongement de la politique intérieure. Politike y'igihugu nuko kurya baca mu migwi abarundi, hakaba abene gihugu n'abanyagihugu n'abandi ba mujeri n'ibindi vy'ibipinga. Niko no mu migenderanire y'Uburundi n'andi makungu no gufashanya hamwe mbere n'umubano w'ibihugu bibanyi bica bimera. Nico gituma uzosanga bakubwira amahanga harimwo abakoro, hakabamwo ababanyi babi n'abandi beza bagifise irya politike iryahora, nk'uko uyu perezida yitwa ko yatowe yabivuze ko azogendera mu makanda ya Sogo, ari we nyakwigendera Nkurunziza Pierre. Tukaba tuzi politike y'igihugu cimwe yari imeze n'imigenderanire n'ivyo bazokomeza. Shingiro rero yarerekanye aho yaserukira Burundi hari in New York ku cicaro c'ishiramwe mpuzamakungu yuko ari umuntu yumva cyane politike yakorwa na sebuja Petero Nkurunziza. Aravuga amagambo ibihushanya vy'umuntu yitwa yuko akora diplomasi yokora, akifatira mu gahanga ibihugu bibanyi, agatuka abantu abaserukira ibindi bihugu, ababwira amajambo ateye ubwoba, aragatuka wa mugwi umwe ujejwe kuraba ivy'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuri Shingiro rero imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu izoguma ari mibi kwakunda, ahubwo izoba mibi gusumba, kuko abo yirirwa aratuka sinzi ko azohava abasaba ati ngo tuvugane turabe ingene imigenderanire yoba myiza. Sinzi ko azohava bamushinze mbere no gufashanya ku bindi bihugu n'ibindi bihugu. Sinzi ko azohava ashobora kuronka imigambi yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu yahora atuka
kuko bijya bita abakoro nibo usanga ari bo benshi bagwiriye mu bafasha igihugu cy'u Burundi mu migambi y'iterambere. Uyo niwe yoza kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabagirije ibintu biteye ubwoba agahakana yuko ata jenoside y'abatutsi yabaye mu Rwanda muri 1994 akongera akagiriza igihugu cy'u Rwanda ko kiriko gira jenoside muri Kongo. N'amashirahamwe atawo yegamiye ragira ico avuga kuri iyo leta ngo iyo leta nshasha yashinzwe mu Burundi ngo nta cizere bayifitiye uravye bamwe mu bayigize bagenywe mu mabanga kandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu gihugu. Bivugwa na Gustave Niyonzima umushingwamanza icegera c'uburongoye urunani Kavib ruhurikiyemwo abashingwamanza baburanira abakorewe amabi mu Burundi. Gustave Niyonzima avuga ko abakora amabi mu Burundi aho kubahana ahubwo bashimirwa. Umuntu yihweje ubwa mbere na mbere ibimenyetso vya mbere vyatweretse ko mukuru w'igihugu jambo yashikirije ariko arimikwa ukaraba n'ibintu vyakurikiye mu nyuma abantu baguma bicwa bagatogwa ibiziga abandi bakagenda amazima yonge n'abandi bicwa bakaraswa ngaho ico no kwitareza assassinat ciblé mu rurimi rw'igifaransa n'ivy'amategeko n'amakado disparition forcée. Karaba ivyo yari yavuze mu ijambo ati jewe ikibazo cerekeye ivy'agateka kazi na muntu nzogifata mu minwe, ariko ugasanga ibiriko biraba n'igihushane n'ibindi bimenyetso byinshi bitwereka ko n'inyuma y'imikwa giwe hari n'igitero cabaye kiva mu Burundi kigana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Rya jambo wenyene yivugira ati nzokwama nkorera aho uwo nsubiriye yaragejeje ntinzomwigana ati nzobura nico nkora kuko vyose nzokora ivyo yahora akora. Rero kuri twebwe dusanzwe twunganira twaburanira ababuze mu masentare mpuzamakungu ni ibimenyetso bitwereka ko ubwicanyi butariko burahagarara. Hari imbere no kuva mu bihumbi 2015 gushika ubu benshi bagirizwa ivyaha bakiri muri leta bagizwe baranashimirwa ukibaza uti mbega bariko bashimirwa. Akravye umushikiranganji wa mbere ukaraba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bamuhaye n'ubushikiranganji butatu n'abandi benshi rero batumwa bama bagandaguye abantu bama bavugwa bari mu nzego z'iperereza z'igipolisi baraho kandi dufise n'ivyemeza mu manza nyinshi zacitse bakatiwe imanza ariko ntizashikuja mu ngira. Aha twovuga nka Desire w'amahoro mwibuke ko tribunal de grande instance do Muramvya yamukondanye ku vya torture. Iho rero nibindi bimenyetso twariko turavuga abo bari muri leta ukaraba ahahora batwara imbonera kureze kiyere nibigira nta wenyene bahaye basa n'abashimiye muntu twe tukabibona ko ari kubashimira ku baba bagirizwa. Ukaraba buramatari w'intara ya Kirundo nawe bagize umushikiranganji wo kwivuna abansi tukabona rero ko atacizera ahubwo abica abatuma ubu bose barimiwe basasiwe indavu. Eka n'amashirahamwe mpuzamakungu ari hagati y'akazi na muntu ngigenwa rya bamwe mu bagize leta y'u Burundi riraraje ishinga abamwe mu bagize muri ayo mashirahamwe yita hagati y'akazi na muntu ni nk'ishirahamwe Initiative des droits humains au Burundi ribona ko bamwe bashizwe muri leta mu gihe bari mu baza kwisonga mu bagirizwa guhungabanya hagati y'akazi na muntu mu Burundi. Bishikirizwa na Karina Teritsakian umushakashatsi muri iryo shirahamwe IDHB. Je pense qu'il faut regarder au-delà des discours du président et même au-delà de sa personne et voir. Ndibaza uravye amajambo yashikirizwa n'umukuru w'igihugu ugacuraba n'abantu basanzwe bamwegereye bari ku butegetsi aho ucubona ko birimo amakenga ku bantu bahawe amabanga akomeye mu gihugu. Aha ndashobora gutanga uturorero tubiri. Ubwa mbere umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu imyaka itari mike bisigura ko ari we yatwara igipolisi c'igihugu. Ico gihe kandi abapolisi bakaba bari mu bagirizwa ubwicanyi bwabaye mu gihugu eka no guhohotera kiremwa muntu na cane cane mu 2015.
ndavuga kandi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji mushasha w'intwaro yo hagati hamwe n'umutekano mu gihugu akaba nawe nyene ari mu bagirizwa ubwicanyi mu mabanga atandukanye yatwaye mu gihugu mu gipolisi mu iperereza hamwe no muri leta. Nimwibagire kandi ko Evariste Ndayishimiye imbere yuko atogwa kuba umukuru w'igihugu yari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD kuva mu 2016. Muri ico gihe nyene ugwaruka rw'imbonerakure rwakoze amabi menshi atagira izina ku bantu bose bari mu yindi migambwe na nivyo vyabaye mu gihe c'amatora. Benshi bari mu mugambwe SNL barishwe abandi amajana barafungwa. Naho habaye ivyo vyose turarindiriye ko umukuru w'igihugu mushasha ashira mu bikorwa ivyo yemeye. Nukurengera amajambo canke ivyo yemeye. Ndibaza ko abanyagihugu bakeneye inyishu ziboneka. Nukubanza gushira mu ngiro nk'akarorero kurekura abamensha makuru b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe, kurekura abaharanira agateka kazi na muntu bafunzwe, agashira mu ngiro amabwirizwa mu gisata c'ubutungane mu guhagarika ubwicanyi no kureka gukingira abakora mabi mu gihugu. Pour mettre fin à l'impunité qui protège les auteurs de ces crimes. Umushikiranganji wa mbere hamwe n'ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bamaze imyaka irenga 10 bavugwa mu bwicanyi butandukanye. Bimwe mu vyaranze arenga iyo Bunyoni na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika tubishikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Igandagurwa rya Jackson Simbananiye batazira KIRAHWATA riri mu yabaye vuba igihe Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaramaze hafi amezi 6 gusa agenywe mu mabanga y'ukurongora iperereza ry'u Burundi. Ababibonye bavuga ko uwo mugwiza atunga yanyurujwe n'abakozi b'iperereza kandi bamwe mu nshuti n'abagenzi biwe ngo baratabaje uwo yararongoye iperereza. Ikitabujije ko ikiziga ca KIRAHWATA gitogwa mu mufurege bukeye kuwa 14 Rusama umwaka. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaravuzwe kandi ko yari mu mugwi wari kwisonga mu gutegura no gushira mu ngiro isekeza giso safisha ryahiga abari n'abahoze mu mugambwe FNL wa Agatongwasa. Ubwo bwicanyi bwabaye kuva mu 2010 gushika mu 2013. Ibiro vya ONU vyari bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi vyavuze ko abishwe ico gihe bashoboye kumenyekana bababa amajana 3. Ivyabona vyaradomye ku rutoke muri sentare komiseri Gervais Ndirakobuca no mu bwicanyi bwo mu Gatumba mu kabare kitwa Shelezami. Ivyo vyabona harimwo uwo batazira Nzarabu baragirije uwo batazira ndakugarika ko ari mu bateguye ubwo bwicanyi bwo kuwa 18 Nyakanga mu 2011. Ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu barenga 37. Ico gihe Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Mu bwicanyi bw'uwahoze ari cegera c'utwara ishirahamwe Olicom Ernest Manirumva kuwa 9 ndamukiza mu 2009 komiseri Gervais Ndirakobuca naho nyene aza kwisonga mu badomwa ku rutoke. Gervais Ndirakobuca ari mu ntwazangabo igipolisi ca Amerika FBI cyari cyasavye ko zipimwa makanda bimwe bita ADN ariko ntivyigeze biba. Ico gipolisi ca Amerika kikaba cyariko kirafashanya na leta y'u Burundi kugira amatohoza kuri iryo gandagurwa rya Ernest Maniru yaraho undi gura hanyuma ikabirungikira nyubutega haranira demokarasi ya Kongo. Ugo rudandazwa rwatuma abategetsi bamwe b'u Burundi nabo baronka inzahabu goba gwatunganywa kwisonga na Guillaume Bunyoni. Ico gihe yari umushikiranganji w'umutekano. Abamwegereye bavuga ko akorera mu gifuri kandi ko ubwicanyi bukomakomeye ari we yoba ashira ku ikidodo ca nyuma kugira burangurwe nk'ubwicanyi bwo mu Gatumba bwo mu 2011. Guillaume Bunyoni arikekwa ko yabugizemwo uruhara rukomeye kuko uwararongoye ibiro vyiwe Maurice Mbonima avugwa ko ari we yabutunganije kuwa 11 Kigarama mu 2015 inyuma y'ibitero mu makambi ya gisirikare. Abanyamusaga bavuga ko abacungera Guillaume Bunyoni bafashe ugwaruka rugera kuri 10 gushika ubu nta uzirengero ryago. Guillaume Bunyoni avugwa ariko cyane mu bijanye no kunyonora amatungo y'igihugu. Aho ni nk'amasezerano yo gukora ibitabo vy'inzira yatumye
igihugu gihomba amahera y'amarundi angana imiliyaridi zitandatu. Yaragirijwe kandi kunyonora amahera yababa imiliyaridi 200 z'amarundi avuye muri Amisom ngo nayo kugura indege y'umukuru w'igihugu. Iyo ndege yari irindiriwe kuva mu bihumbi 2014 yahavuye ishika mu Burundi mu bihumbi 2016 ariko yashitse idashobora no kuguruka. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano Gervais Ndirakobuca bose bakaba barafatiwe ibihano na Leta zunze ubumwe za Amerika bagirizwa guhonyanga gateka kazi na muntu. Kuri Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika hakaba hiyongera ko ibihano vy'ubumwe bwa Buraya. Arakoze na Emile Nibasumba. Ningaha dushe sozera ano makuru mu runani gubimenyesha makuru twariko turabashikiriza amakoze mwese mwariko muradukurikira. Ndashimiye n'abariko baradufasha mu bihinga bw'ivyuma bose mugira amahoro wanyu.